Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mugateka kazi na muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose haba ikaravugwa ngaha mu kibano ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende Isange TV ndabahaye kaze rero makuru yacu amakuru yisaha amakuru menshi cyane amakuru abazindutse avugwa mu mihingo itandukanye ndabahaye kaze rero mu makuru yacu ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri migwigu cacu c'u Burundi abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu amakuru ya muri yisaha amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira Mugihe hari hashize iminsi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu gikorane ngaha Igitega cikaba cari igikorane co gushimira Imana imyaka 5 amaze ku burongozi bw'u Burundi ari umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2020 kuri ubu rero umukuru w'igihugu c'u Burundi ashima neza ko ngo Imana yamufashije kurongora Uburundi kandi bukaba bushitse heza mugihe kandi cyari igikorane cyari citabwe n'abanyapolitiki batandukanye nubwo abanyagihugu bo bari bakeyi cyane ndetse bikanatera amakenga ko abanyagihugu b'u Burundi baba bafise ibibazo ntangere agaragaza akanyamuneza ndetse n'ibyishimo ntangere yavuze ko yatsinze abashakaga gutembagaza ubutegetsi bwiwe ariko nkuko byashikirijwe n'abari ngaho bavuga ko atigeze agaruka ku bibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu b'u Burundi harimwo nk'igitoro harimwo inzara idahera ndetse n'ubukene bw'ifaranga ry'agaciro ribandanya ryibonekeza ngaha mu Burundi mu gihe rero abanyagihugu bavuga ko yababoheye amaboko imugongo ndetse yamaze no kubapfukama amunda bagadonda urutoke intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ko ngo ataco imariye abanyagihugu b'u Burundi kuko ahubwo akwiriye gutanga imihoho agasubirizwa ngo kubera ko ataco ariko arashikana ku banyagihugu ni mu gihe mu mwaka wa 2027 amatora yimirije akaba ari amatora rero abanyagihugu bafise ubwoba ko ashobora kuzobamwo nk'ibyabaye ubwo biyamirizaga ikiringo ca gatatu co ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu gihe rero ivyo birori byari biko birabera ngaha ku kibuga c'umupira Ingoma Igitega byari byitabiriwe n'indongozi zitandukanye ndetse n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD amakuru rero duhabwa n'amasoko yacu aturuka mu begereye umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye nuko umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ngo muri ivyo birori yoba yahawe isumu ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu amagara yiwe atifashe neza bikavuga ko rero ngo hoba hari abamuhaye isumu hari kudondwa urutoke umutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza ariwe Denise Bucumi aho bivuga ko ngo ariwe yoba yagize uruhara ngo muri ubwo bugibisha bwakorewe uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri ubu rero amakuru yuta cyane biravuga ko yoba ajanwe kwa muganga kugira ngo bamukurikiranire hafi amagara yiwe kuko ngo atameze neza Rusehabaniha rero ikaba imunyarukanye ku bitaro ngaha i Bujumbura reka tunyarukire mu makuru ariko aravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini mu gihe umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi utegekanyijwe agacerere ni keshi ndetse n'inzara nyinshi n'agateka kariko karahonyangwa mu mpunzi ziri mu bice bitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga binini tunyarukiye muri Kenya kuwa 19 Ruheshi uyu mwaka mu gihe isi yose yiteguriye guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uba buri wa 20 Ruheshi ikaba rero ari umunsi wabaye imbonesha kuri yanyu yibanze cyane ku buzima bw'impunzi mu bihugu 8 byo muri Afurika y'ubuseruko aho kuba ibirori bisanzwe umwaka wa 2025 himbajwe hari ubukene budasanzwe burangwa n'inzara umutekano muke ihagarikwa ry'ibikorwa bimwe
shimikiro hamwe ndetse no gusokora mu mirimo kw'amakungu biteye impungenge. Tubanje guhera mu Burundi, impunzi zirenga 90,000 zibayeho nabi. Mu Burundi hari impunzi zirenga 90,000 ahanini harimwo abanyekongo. Leta irananirwa cane gutanga ibyankenerwa kugira ngo izo mpunzi zibeho neza mu makambi ya Nyenkanda, Bwagiriza, Kavumu ndetse na Musasa, Kinama no mu kigo co kurindirirwamwo ca Musenyi. Imfashanyo zaragabanijwe ku bice 50% ku vyahora bitangwa na PAM, bituma imiryango iterwa n'inzara. Ntibakivurwa neza ibyo kurungika abagwayi ku bindi bitaro byarahagaze. Amashuri arimwo umurengera, uburyamo ni bubi cane kubashasha. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse yaratanguje umugambi w'utabara, agasaba abagira neza agufasha. HCR ivuga ko hakenewe imiliyoni zishika 76.5 z'amadolari, ariko ngo ku rubuga ibonekeza umwiheburo. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho impunzi z'abarundi zisonzeye muri Sud Kivu kandi zibagiwe. Irusenda, Murongwe, Kavimvira ndetse na Sange impunzi zirenga 42,000 z'abarundi ntizirigera zironka imfashanyo kuva muri Kigarama umwaka wa 2024. Abakuze bamwe basigaye barijukiye gukora udukorwa duto canke bakinjira mu migwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo kugira ngo babagaburire imiryango yabo. Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ngo ntuzohimbazwa, inzara yariganje. Mu makambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu muri Tanzania, impunzi z'abarundi zibayeho nabi ndetse n'iterabwoba ryo gusubizwa ku nguvu mu Burundi. Ibibazo bibazwa izo mpunzi birateye ubwoba n'amakenga. Ibikorwa byo ku nguvu, ibihano bijanye no gusitura amazu, iyugarwa ry'amashure n'amavuriro, kubuza abantu gutembera, kugabanya ibifungurwa ku bice 75%, impunzi ziriyamiriza HCR itagira inguvu kandi itabafasha. Uruhande rw'abarundi ni agasho kagaragara, bikavugwa n'impunzi za Nyarugusu, inkambi irimwo abantu barenga 110,000. Naho mu Rwanda ho tunyarukiye Mahama iruzuye, ifashanyo nazo ngo zarahagaze ndetse ziranagabanyuka. Mu ikambi ya Mahama irimwo impunzi zirenga 76,000 zirimwo abarundi barenga 40,000, abanyekongo bariko barinjira ari benshi, bigatuma ndetse ingorane ziyongera. Guhera muri Ndamukiza, PAM yarahagabanije cane amafaranga y'ifashanyo, nayo twahora turonka yari make, ubu nibara, niko bivugwa n'umwe muri izo mpunzi. Ubuvugizi ni buke, kunguruza abarwayi byarahagaze, ubukozi bw'ikibi bwiyongera, abana baja mu ishure kugira ngo baronke ico bafungura. Naho muri Kenya ho Ikakuma, kubera umutekano muke abantu barapfa. Mu ikambi ya Kakuma impunzi zirenga 200,000 zirimwo abarundi 25,000. Ibitero by'abitwaje ibigwanisho byariyongereye, abantu 3 barishwe kuva muri Ndamukiza, abandi benshi barakomerekejwe. Abanyasudani y'Epfo bitwaje ibigwanisho baratuburabuje, igipolisi nta na kimwe gikora, bikavugwa n'abaserukira abandi. Icuka kiraduka ku mazi, aho amatati yibonekeje Karobeyi, igice k'Ikakuma. Impunzi z'abarundi zivuga zikumirwa, zitavugwa kandi zitanahabwa n'imfashanyo.
Naho muri Uganda ho inakivale abakenyezi bashaka kwibeshaho ku nguvu ku batawe. Inakivale irimwo impunzi zirenga 150 harimwo abarundi 33 guhagarika ibifungurwa kugara amashuri ndetse n'amavuriro byatumye impunzi zigomba kwigwanako. Ni umusi mukuru kubahaze, twebwe turi mu bukene, bikavugwa n'impunzi kwihimbazwa ry'uwo munsi wa 20 Ruheshi uyu mwaka. Abanyamwema babayeho mu bwoba bwishi inyuma y'inyuruzwa ry'umukenyezi w'umurundi n'abana biwe babiri mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Abarongoye abandi bakaba basaba koko hoba gutabara abo bantu. Naho muri Malawi hoho mu nkambi ya Zareka yiganziwe n'ikumirwa. Mikambi ya Zareka harimwo impunzi zirenga 50, abarundi ni 11, havugwa akarenganyo mu bavuzi. Abanyemarawi baravurwa, twebwe ntituvurwa, bivugwa n'izo mpunzi. Ubusuma, ubwicanyi n'inyuruzwa biguma vyiyongera. Abararirizi b'abasivile barahevye ibyo bikorwa byabo by'ijoro kuko bahaheza amezi 3 badahembwa. Kuva ku 17 Ruheshi impunzi y'umunyekongo yasanzwe yiciwe mu nzu yiwe. Naho muri Zambia ho ahazwi nk'Imaheba kubaho nabi cane. Mwikambi ya Meheba irimwo impunzi 27,000 harimo abarundi 3,000. Iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa n'ihagarikwa ry'ifashanyo bigatuma impunzi zija kurondera uko zibaho mu gisagara rimwe na rimwe, bagahagarikwa canke bagacibwa amande. Abashasha bagishika bamaze umwaka urenga baba mu kibanza cyo kurindiriramwo batagira ico bifuka, bakibarira kwibarabara nimero 36. Kuva Tanzania gushika muri Zambia uciye mu Rwanda, Uganda ndetse no mu Burundi, Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, Kenya ndetse ugashika muri Malawi, impunzi zihuriza kuri kimwe: umutekano muke, inzara, inyangwa y'agateka kazina muntu ndetse no kubura ico bafungura. Bavuga ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi muri uyu mwaka wa 2025 ukwiye kuba akaryo ko kwibuka no gukebura isi yose. Basaba HCR, leta z'ibihugu byabakiriye ndetse n'amakungu gushira mu ngiro ibyo biyemeje kugira ngo amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'1951 ntabe inyandiko zitagira akamaro ariko inkinzo nyakuri y'ubuntu. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza, tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha. Ryari iteka n'umunezero ntangere yo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi ndabashimiye mwese mwarimo muradukurikira muri mu mecungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose bigize uyu mugabane wacu wa Afrika nabashije kudondora. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza kuri iyi saha. Reka shimire kandi abadukurikiraga bari mu makungu kure, mwese mubandanye mugira ibihe byiza. Reka ndabibutse mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugera mu gihe tuba tumaze gushira amakuru kuri iyi chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube ya Isange TV, amakuru aze aca bashikira umwanya n'umwanya wose tuba tumaze kuyashirako. Reka shimire mwese rero mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka shimire kandi mwese mwari murimo murabana natwe, tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko kwisaha ziza kuba zikurikira, aho tuza gukora amatohoza mu makuru ajanye ni inama yariko irabera muri Ethiopia, ikaba ari inama
y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe turaza kubashikiriza intahe zavuye muri iyo nama. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha rero, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko mubandanye mugira ibihe byiza. Amakuru yacu yo nagasaga.